amahera ukayabika iwawe umuriyari ukawubika mu nzu iwawe. Ibyo bintu amadolari bakabika ugasanga umuntu afise umuriyoni w'amadolari mu nzu yose bintu namwe ndaribagiye hari akantu nakunduye mineze hanze ndagutera inkuru niho hari marishemwari rero y'abarundi muravunja mwebwe hari iburaya muravunja marishemwari y'iburaya uzabumva hewe akira ndaguhaye sayo mvunjira ati bwira abantu yakoresheje Burundi umubwire ashara witwa naka Muhamarundi sibabwira naka abari ko mukisha igihugu akomeka aho ni Tanzania igihugu mufata akira sayo urafise mwene wanyu hariya tupira wawe amutelefone acha Muhamarundi niyo sayo rero doshaje iburayi icyo ni Tanzania Burundi akari mu ntama namwebwe muri ivyo birareka cyane nitwa Ntakamurega nitwa Ntakamurega tenda dori yakamenya abadefu y'abarundi aho bariho nimwiyumvire kugambira doshaje y'abarundi n'amahero aneho biriho doshaje aux États-Unis échange entre dollars et femmes aux États-Unis, en Europe. Et vous dites que vous voulez développer votre pays. Comment? Nagiye gusoma. Umuntu yasomye atahana. Uwagiye gusoma ubwenge ntamutahana munzane. Ndabasaba ikintu kimwe mwagwaka. Nimugire ikintu twahora tugira tukiri abana correspondance. Turi mu mashuri yisumbuye murazi ibintu bya correspondance. Wagira umugenzi wawe ko kuri liseru yiki wiga kuri yape ugasanga ufite umugenzi muri liseru bwari wiga kuri liseru bwiza ama correspondance. Nagira ndabasabe mwebwe Rwanda muri diaspora nimumvikane n'abari mu Burundi mugire ikintu cyitwa correspondance. Muze murahana ubumenyi muhanurana muzosanga baragize urunani mushobore kuba kurengise utarabaho les correspondants wowe ufise uwawe mu correspondant udafise uwawe kwa correspondant niraza ko fier taratu kwise naza paye muraja hamwe murondere ingene mugira plateforme bagira ama correspondance kuki muzoza musanga twamaze gutera imbere ko yerekira yabwije turiko mu Burundi ko muri 2040 ne fata ça qui gagne la vie non moi c'est pas fait 55 2040 ça va faire combien? Après, là nous faut pas regarder quoi j'ai pas 2040. Moi quand on voit ça au camp, au 2040, vous savez que nous comme difficile. 2060 pays développé. Au Burundi nous vivons magwaka. Mwebwe mufise imyaka mugifise 15 kuduga. Nibaze babwire twebwe duhaye ubwoko twaricanye wone umuhaye oya namwe mwibuze tumuzokwihaye muze muvuge muti hari mu mwaka uyugu mwihaya muti kera nyirikera karisaba ariyo mutama moya ngahibera afise imyaka myinshi cyane umunsi bamubaza ntimukiri tamwe mwana iteye murayisaba we wateye wasabwiye ko nakuriye mu gihugu cyane kinyaniwe ivyo tutakoze mu bidukorera abajene mwiyumvire ingere mugira ama correspondance ntugasanga mbere muri États-Unis muga ofise porcelaine ikomeye cyane mu Burundi ugasanga afise muzeri abatware y'impavu ubaga nk'impavu 500 ku munsi cyangwa 1000 ugashishora iyo uri ugashuvuga uti ni mubarake muce muza murandungikira jewe isoko ndayifise namwe transfer y'amahera nibishobora yuko mwebwe mushobora kurondera isoko iyo muri abajene barimo n'abaganga production ugashuvuga uti send to me twabo warose ateko amahera y'urugikanye
2060 le Burundi va avoir une nouvelle génération. On est en train d'incuber une nouvelle génération dynamique. Ils ont aussi qu'un Burundi à faire nous sommes des jeunes. Nous sommes à ça, nous sommes à Kafara. Nous sommes à Kafara. Ashika msalamu sallallahu aje msalamu sallallahu aje kabisa. Nous sommes à Karengwe. Nous sommes à Kanu.